Data wa twese wo mwijuru, Mana mushobora vyose, Mana ukomeye kandi uhambaye kandi uvuga bikaba, uteka bigakomera, urema ibitariho bikabashaga no kubaho. Sengeye umwene data ugiye kumva rino jambo, reka rimubake kandi rimukomeze, ko rimusanze ntaba ariko rimusiga, ariko rizana impinduka mu buzima bwe no kwimwerekeye byose, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Turabaramukije mwese bakunzi b'ikiganiro haracyariho ibyizigiro. Amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe, mwarahezegiwe cyane muri umugisha w'amahanga menshi. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana dusoma mu cete Paul yandikiye ishengero ryari Roma, ibice byaho ni 8:31. Aravuga ngo ko bimeze bityo tuvuge iki? Bisanzwe Imana iri mu ruhande rwacu, uwo tugwanya ninde? Tugiye kuvugana kuri teme ivuga ngo ibintu bitanu bituma Imana iba mu ruhande rwawe. Ibintu bitanu bishobora gutuma Imana iba mu ruhande rwawe. Ibintu bitanu bishobora guhamagarira Imana kuza mu ruhande rwawe, kuza muri business yawe, kuza muri famille yawe, kuza mu rugo rwawe, kuko singo zose zubatswe ari Imana ibizubatse, kandi si business zose zihagaze ari Imana ibizihagaritse. Si ibintu byose Imana ibamo, ariko irafite ivyibamwo n'ibindi Imana idashobora kubamo. Ariko Paulo abwira ishengero ariremesha, arikomeza, aritera intege, arababwira ati bisanzwe Imana twizeye, bisanzwe Imana dusenga, bisanzwe Imana dukorera, bisanzwe iyi Imana ibaye iri mu ruhande rwacu, mbega ninde yatugwanya? Ninde yaba umwasi wacu? Ninde yadushira hasi? Bisanzwe iyi Mana yaremye ijuru n'isi, iyi Mana yashizeho byose, iyi Mana ituma umuntu afiga tumabaho, iyi Mana ikura hasi gashira hejuru, iyi Mana yimika abami kongera ikabimikurura, iyi Mana iteye ubwoba kuraho, iyi Mana iri hejuru y'amajuru, iyi Mana itagira intanga itagira n'iherezo, iyi Mana irambuye ukuboko kwayo atawugufunya, iyi Mana ihora ibihe byose, iyi Mana yitwanye n'ingabo, nyene icubahiro, muremyi wa byose, mushobora byose. Bisanzwe iyi Mana ibaye iri mu ruhande rwacu, watugwanya yabande? Imwe ya pasura ikiyaga gitukura, Farao akurikiye ubwoko bwayo akarimbukira muri cyo, imwe yatora igitandara kikavamwo amazi. Bisanzwe iri mu ruhande rwacu, watugwanya yabande? Imwe ya pasota kabadegibaya, imwe yasenyura Yeriko kubera amajwi gusa Abisirayeli bari bakomye. Ya Mana ya yindi hagarika izuba igahagarika ukwezi, ya yindi ivuga bikaba, iteka bigakomera. Bisanzwe iri mu ruhande rwawe, ninde yakugwanya? Ninde yaguhagarika? Kukugwanya Imana iri mu ruhande rwawe, cegura n'intambara n'ibibazo, ntabwo bisigura ko Imana itaba iri mu ruhande rwawe. Urashobora guhura n'ibibazo, urashobora guca mu ntambara zikomeye, kandi Imana iri kumwe nawe. Birivuga ngo intumwa ziri kumwe na Yesu, we yari yiryamiye mu bwato, ariko ico gihe ngo haza umuyaga ngo baturutse imbere, ngo haza imifunda, bagomba kurengerwa. Iyo mifunda ishaka kubamirira mu kiyaga hagati, noneho bagerageza kwigwanaho biranka. Babonye byanze bavyura Yesu, baravuga ati ariko wewe nta nubwoba wumva? Wewe nta nakagongo twumvira? Ntabwo ubona ko twe tugiye gupfa? Wewe bari bamaze kubona ko we mu bapfa katarimo, ariko baravuga ati ariko yamara twebwe tugiye gupfa nutagira icyo ukora. Yesu ngarambura ikiganza azibiza ingunza, abwira umuyaga urahagarara. Intumwa ziratangara, ziravuga ati se uyu muntu turi kumwe n'umuntu ki kibiyaga n'umuyaga bishobora kumwumvira? Yesu yari umwami, kandi muri Yohana 1:1 batubwira ko ubwa mbere na mbere jambo yariho, kandi jambo ari we yaremye ibintu byose, nta cyaremwe na kimwe kitaremwe nawe, kandi ikintu cyose cyaremwe nawe gitegerezwa kugirane kumwumvira. Niyo mpamvu yabwira n'igiti ati
ati ntugasubire kongera kwama kikahita cuma, ni kubera ko ari we yari yarabisizeho. Noneho dushaka kurebera hamwe ibintu bitanu bituma Imana iba mu ruhande rwawe. Abantu benshi bakoze ibikomeye dusoma muri Bibiliya nuko Imana yaba iri mu ruhande rwawe. Nimba Eliya yarashobora kumanura umuriro, nuko Imana yari mu ruhande rwayo. Nimba Eliya yarashobora gupasura ikiyaga, nuko Imana yari mu ruhande rwiwe. Nimba Elisa yarashobora guhumanura igisagara, agahumanura amazi y'igisagara, nuko Imana yari mu ruhande rwiwe. Tubonye Yehoshafati, intambara yari karagwana, Imana iravuga ngo intambara Yehoshafati ntabwo ari yawe, ninje ngiye kuyirwana. Ni kubera sino mpamvu zitanu ngiye kuvuga Yehoshafati yari yubahirijemwo, zibiri muri zo zihamagara Imana kuza mu rugamba, aba niyigwana urugamba. Nkuko nabivuze ko kubana nayo bitahagarika ibyago. Ibibazo birashobora kuza, ariko ntabwo abari bije gukwica, ahubwo biba bije kugaragaza mbega wubatse, kandi biba bije kugaragaza ubushobozi bw'Imana. Nivyo byabaye Lazaro amaze gupfa. Abantu benshi ntabwo bemera Yesu, abantu benshi ntabwo bizeraga Yesu, ariko igihe yazura Lazaro abantu benshi barahindukiriye umwami Yesu, abantu benshi baramwizeye. Ko cabaye igitangaza gikomeye ko umuntu amaze iminsi ine mu kuzimu ashobora kuzuka kubw'ijambo ry'umwami. Imana ishimwe cyane, haleluya. Imana ibwira Yeremiya ati nije nagutoranije kuva kera kugira ngo uzankorere, ariko Yeremiya bazakugwanya. Hariya Yeremiya 1:19 ngo ariko ntabwo bazagushobora, ngo kuko nzaba ndi kumwe nawe, nzaba ndi ku ruhande rwawe. Kukugwanya bazakugwanya Yeremiya, nubwo ari nje ngutumye, nubwo nzaba ndi kumwe nawe, nubwo nzaba ndi nkorana nawe, ntabwo bazagutinya, bazakubahuka, bazakugwanya, ariko kimwe ntabwo bazagushobora. Abantu b'Imana baragwanywa, abantu b'Imana barahura n'intambara zitandukanye, ariko siko bapfira, siko bahagarika umugambi Imana ibifite ku buzima bwawe. Umugambi w'Imana urakomeza. Imana ishimwe. Turabona umugabo nyene umukozi w'Imana yitwa Yehoshafati nyene, nako Hezekiya yari umwami w'Ubuyuda. Ico gihe hatera umwami yitwa Senakerubi, umwami w'Ashuri atera Ubuyuda. Tubisoma hariya mu gitabo cya kabiri c'Ingoma ibice vya 32. Ngaratera, yari umwami akomeye, yari yarakoze ibintu bikomeye bihambaye. Byumve kuno mwami Senakerubi avugwa katara rugamba na rumwe atigeze atsinda. Kandi mwibuke muri kino gihe cye, muri kino kinjana cyabo, nukuvuga ko nta mana y'ukuri yari isanzwe ihari mu bundi bwoko uretse Imana ya Isirayeli. Abisirayeli, ab'Ubuyuda nibo bari bafite Imana imwe yarema ijuru n'isi, ariko abandi basengaga ibigirwamana, nivyo bahaga ibimazi. Rero umwami Senakerubi atera ibihugu bitandukanye, abyiba imana zabo, arangije zimwe arazimenagura, iz'agaciro agashobora kuziba akazitwara, noneho akazihagarika iruhande y'ikigwamana ciwe, agaca avuga ati turakomeye, k'Imana ya kiriya gihugu twayifashe, niriya ya hariya naho tukaba twayifashe. Uco gihe abantu bahita bababaja b'ico gihugu ca Senakerubi, umwami w'Ashuri. Noneho uwo mwami bitewe n'ubuhizi yari afite n'ukuntu yari yarateye ibisagara byinshi, ibihugu byinshi akabinesha, noneho agira ingabo nyinshi zingana n'umusenyi wo gukiyaga. Yari afise ingabo zitashobora guhagarikwa, ku buryo ziriko ziratambuka bavuga ko n'isi ya Nyiganga aho zaba ziriko ziratambukira bitewe n'ubwishi bwazo. Maze aca yigereza kugira ngo agwanye igihugu cy'Ubuyuda naco agitere nk'uko yabigenjeje mu bindi bihugu vyose. Noneho atangira kubatera ubwoba kubera ko yarazi amateka y'Imana ya Isirayeli kandi yarazi ivy'Imana yakoze. Noneho Senakerubi
acagerageza kuzana abantu bavuga ururimi rw'ikiyudaya kugira ngo babatere ubwoba abone kunesha icyo gisagara. Igihe cyose Satani agomba kunesha umukristo amanza kumuzanira iterabwoba. Ibyo abaganga bakubwiye ni abaganga bavuze, ariko si Imana yavuze. Ibidashobokera abantu ibuka ko bishobokera Imana. Abantu bavuze ngo ntawe uzagera, n'abantu babivuze, ariko ntabwo ari Imana. Wihagarara ku by'abantu gusumba ibyo Imana yavuze. Yoshafati abumuhizi arangije abwira abantu uti reka dusenge. Bamara iminsi 3 bari mu masengesho. Imana iravuga ngo intambara si yawe. Noneho raba Hezekiya nawe ijambo nawe yashikirije abantu. Usomye ahanyene mu gitabo cy'Ingoma ya 2 ibice 32 umurongo w'indwi avuga ngo ati nimushikame mushiramanga, nimutinye, nimuranduka imitima n'umwami w'Ashuri, bona rijya sinzi ry'ingabo riri kumwe nawe, kuko uwo turi kumwe ahambaye kuruta abari kumwe nawe. Mu ruhande rwiwe haherereye inkomezi z'ab'umubiri, ariko mu ruhande rwacu haherereye Uhoraho Imana yacu, ngo adutabare atugwanire mu ntambara zacu. Maze abantu baremeshwa n'ayo majambo ya Hezekiya umwami w'i Buyuda. Imana ishimye cyane. Arangije abwira abantu, arabakomeza, arababwira ati buriya mu ruhande rwacu haherereye Imana imwe gusa, ariko ni Imana isumba byose. Mu ruhande rwa Senakerubi nivyo hari ingabo nyinshi cyane, ariko izo ngabo ni nkeya rwose, kuko ni ingabo z'umubiri, ariko mu ruhande rwacu haherereye Uwiteka Imana isumba byose. Ati rero kubw'ivyo nimushikame mushira ubwoba, nimugira ubwoba kubw'urya mwami, kubera ntacyo yatugira Imana ibaye mu ruhande rwacu. Hezekiya uyu mwami yabonye ingabo afite zitoshobora guhangana n'izo ngabo, arangije yitabaza Imana nyene ingabo. Uko niko na Yoshafati amaze kubona ingabo afite zitoshobora guhangana n'ibihugu byari bimwatatse, nawe yitabaza Imana, irahagurukira tabara. Umugabo yitwa Dawidi yari umwana akiri mutoya, ariko ahangara. Umugabo yitwa Goliyati yapima metero 6 amaja hejuru, agapima ni metero hafi 3 mu bwaguke, gwari urugatanya gurujeya. Bibiri ivuga neza ko Goliyati yari yakuriye ku rugamba. Goliyati yavukiye ku rugamba, yavutse yica abantu, arindagera muri iyo myaka no muri ubwo burebure yica abantu. Ariko Dawidi yakuze yiragirira intama, aja kugwana urugamba, agenda yitwaje ibuye, kubera ko yari yisigiye Imana, ntiyari yisigiye ingabo. Noneho amaze kuja ku rugamba Sawuli aramubwira ati genda wambaye imyambaro yanje y'intambara, maze ugende kugwana na Goliyati. Dawidi atambutse rimwe yumva ntibipasa, none harazivanaho. Aravuga ati ya mwami wimpenda wishuka, we ko wari ufite ino myambaro no gutishe Goliyati, reka jewe nigendere, kuko sinamenyere kugwana urugamba nambaye sino myambaro. Abahanga baravuga ati yo Dawidi aja kugenda kugwana yambaye ijya myambaro ya Sawuli ntiyari gutsinda urugamba. Abandi nabati niyo yari kurutsinda, insinzi ntabwo yari kwitirirwa Imana, nta nubwo yari kwitirirwa Dawidi, yari kwitirirwa Sawuli. Ariko Dawidi amenya ubwenge, asiga iyo myambaro. Abandi nabo bagasobanura ati gihe Sawuli yambika imyambaro yiwe Dawidi, nico gihe yamuhereje ubwami bwiwe. Kandi wibuke ko Dawidi yari yararobanuje amavuta azasubirire umwami Sawuli. Noneho Dawidi aja ku rugamba. Icyagaragaza ko Dawidi atari yisigiye inkomezi ze, kandi atari yisigiye inkomezi z'abantu, yatwaye ibuye. Ariko ibuye yatwaye mu nsiguro nziza isobanurwa iki? Yatwaye amabuye 5 asobanurwa ibitabo 5 Mose yabashije kwandika, ariko kandi atwaramo n'ibuye rimwe, atoramo ibuye rimwe muri aya 5. Mu yandi majambo atora ijambo rimwe, kubera ibyo bitabo byarimwe amajambo y'Uwiteka, atora ijambo rimwe. Iryo buye rimwe ryasobanurwa Kristo. Wibuke ko Kristo ari we buye abubatsi bagaye, ariko ku Mana ryahindutse rigumye ifuruka. Iryo buye nyene niryo yakoresheje yica Goliyati. Goliyati abibonye aravuga ati Abayuda, Abisirayeli sukunsuzugura barareze, ije yankanje gute bonsuzugura bakarungika akana nka kariya ngo gaje kugwana nanje. Noneho Goliyati ariyemera aravuga ati wakana we ngwino mubagira ibisiga. Noneho
Dawidi aravuga ati umura ahubwo nije nje gukubagira ibisiga. Bivuga ngo atora ryabo yararizunguza. Goliyati bene data mbabwire, nubwo yari kumutera ibuye ripima 200 ntabwo yari gupfa, ariko kubera iryo buye yariteresheje ubushobozi bw'Imana. Birivuga ngo nje kukugwanya mu izina ry'Uhoraho, we Imana we wasuzuguye. Abantu bafite Imana ntabwo baneshwa. Abantu bafite Imana iyo bagiye ku rugamba baranesha. Raba ikintu cyabaye. Dawidi ntabwo yabonye Goliyati mu maso ye. Abisirayeli nibo barebeye Goliyati mu maso yabo. Goliyati acaba munini cyane, ariko Dawidi arebera Goliyati mu maso y'Imana, amurebera mu mbone z'Imana. Goliyati ahinduka gatoya. Wibuke ko Imana no mu ijuru idakwigwayo, ahubwo indava ibirenge vyayo ibishira hano ku isi, no mu ijuru ntikwigwayo. Urumva ni Imana isumba Goliyati, ku buryo Goliyati ahagaze imbere y'Imana noneho sinzi n'ingene no bisigura. Sinovuga ko akanyegeri koguma ari kanini, sinzi ingene nabisigura. Sinovuga ko ari umukungugu, n'umukungugu waguma ari munini cyane ugaragara. Urumva Goliyati ahagaze imbere y'Imana ko barakantu kanzi yakatanagaragara. Urumva nta nico yokora. Rero Dawidi arebera amasuta kabareya, arebera Goliyati mu maso y'Imana. Sinzi ibibazo biri imbere yawe, birebere mu maso y'Imana biracika ibisanzwe. Sinzi indwara bakubwiye ngo nikira, wo irebera mu maso y'Imana yocika kuba indwara ikira. Sinzi ibintu bakubwiye ngo nibikunda, wo birebera mu maso y'Imana vyocika ibikunda. Sinzi ibintu bakubwiye abaganga baravuze, ariko n'abantu bavuze, yamara ntabwo ari Imana yavuze. Ko Imana ivuze biraba, itegetse bigakomera, kandi iri nyuma y'ijambo ryayo kugira ngo ibashe kurishitsa. Dawidi arebera Goliyati mu maso y'Imana, bituma Goliyati acika gatoya. Sinzi amadeni ufite, sinzi ibibazo ufite, sinzi ibyo uri kurapanga, birebere mu maso y'Imana. Nubwo wabona umenga ntibishoboka, nubirebera mu maso y'Imana biracika ibishoboka. Umva, biracika ibishoboka. Mpamvu abakristo batinya Satani, bagatinya abadayimoni, bagatinya abarozi, ni kubera mubarebera mu maso yanyu. Ariko mubarebera mu maso y'Imana iba muri mwebwe, boca batangira kubatinya namwe. Imana ihabwa icyubahiro. Abantu benshi rero muri Bibiliya barakoze ibintu bikomeye kubera Imana yari mu ruhande rwabo. Kubera Imana yari mu ruhande rwa Mose, vyatumye ashobora gupasura ikiyaga. Kubera Imana yari mu ruhande rwa Mose, yarashoboye gukora ibitangaza 10 bituma Farao yari umwami akomeye ku isi arekura ubwoko bwa Isirayeli. Igihe cyose Imana iri mu ruhande rwabo, ibintu byose bigenda neza. Imana iri mu ruhande rw'urugo, urugo rwawe rurubakwa rugakomera, ntabwo rusambuka, nta divorce ziba mu rugo rwubatswe n'Imana. Ko birivuga ngo muzatandukanywa n'urupfu, Bibiliya ikavuga muzatandukanywa n'urupfu, ntabwo mushobora kugira divorce. Urugo rwubatswe n'Imana rurakomera, urugendo rwateguwe n'Imana rurasohora, ibintu byose biri mu Imana bigenda neza. Imana idutabare cyane. Noneho tugiye kuvuga rero ibintu bitanu vyatuma Imana iba mu ruhande rwacu. Ikintu cya mbere ni ukwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe. Birivuga ngo abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Yesu aravuga ngo mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanje akakingura umuryango, ndinjiriwe dusangire. Igihe rero Yesu yadodora, ni cyagiye wumva ubutumwa bwiza. Yesu yari karadodora. Igihe rero atera intambuko yo kumwizera no kumwakira muri wewe nk'umwami n'umukiza ubuzima bwawe, ndetse ukabatizwa mu mazi menshi. Yesu yaraje muri wewe, kandi birivuga ngo umuntu nanyakira nzoca mbwira Data duce tuza twibere muri uwo muntu. Bisigura ngo umuntu arimo Kristo, umuntu yakiriye Kristo, Imana iraza igatura muri we, n'umwuka wera kaza muri we. Abigalatiya 2:20 havuga ngo twapfanye nawe tuzuranwa nawe. Yamara si twebwe tukiriho, ariko ni Kristo ari karabaho mu buzima bwacu. Mu Bikorino ibice byaho 6 icete cya 2 cya Bikorino ibice 6 umurongo waho wa mbere, Paulo avuga ngo ko dukorana nayo. Mu yandi majambo, Imana turi kumwe, kandi iyo Mana turi kumwe turiko turakorana. Nubona ndambuye ikiganza sinje nkirambuye, ahubwo ni Imana dukorana yarambuye ico kiganza. Niyo mpamvu umuntu atahura gakorana n'Imana, yakora ibintu birenze ubwenge bw'abantu, yakora ibintu birenze imbaraga z'abantu. Inzira ya mbere, ikintu cya mbere gituma Imana iza
kubana nawe, iza mu ruhande rwawe, ni ukuba warakiriye Yesu umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, ukabatizwa mu mazi menshi. Iyo ni inzira ya mbere. Inzira ya kabiri ihamagarira Imana kuba mu ruhande rwacu, ni ukuba mu buzima bwejejwe. Birivuga ngo ngendera mu nzira z'abagororotsi, ngendera mu nzira zitunganye, ngendera mu nzira zitunganye kandi zigizene kandi zigororotse. Usomye Zaburi ya 34 umurongo wa 7 havuga ngo umumarayika w'Uhoraho ashagaje impande zose z'abamwubaha akabarokora. Nimwumvirise mumenye yuko Uhoraho aryoshe, hahigwa umungirako. Nimwubahe Uhoraho yemwe abera biwe, kuko abamwubaha batagira ico bakena. Umurongo wa 15 inyonga z'Uhoraho ziri kubagororotsi, n'amatwi yiwe ayabangira ugutakamba kwabo. Usomye Zaburi nyene ya 33 umurongo wa 18 havuga ngo ijisho ry'Uhoraho riri kubamwubaha, riri no kubiteze imbabazi ziwe. Umuntu agororotse, umuntu yitandukanije n'icyaha n'igisa naco, Imana iraza ikaba muri we. Kuba mu buzima bwejejwe bihamagarira Imana kuba mu buzima bwacu, bituma Imana igaragara mu buzima bwacu, kuko Imana nikora n'abanyabyaha, nigendana n'abanyabyaha, igendana n'abagororotsi, ikorana n'abagororotsi. Imana ihabwa icubahiro. Turabona ko Abisirayeli igihe cyose bakora ivyaha, Imana yarava hagati mw'ikoraniro ikagenda, ariko bagororotse bakihana ivyaha vyabo, Imana yarazaga mw'iteraniro ryabo. Turabona igisagara cy'Ininewe cyagira kirimbuke kubera ivyaha bariko barakora, ariko bamaze kwihana bakezwa, Imana yahisiza mu buzima bwabo. None igirane, Imana ikirabatabara, ikirabarokora, ntibaba bagipfuye. Inzira ya kabiri ihamagarira Imana kuza kuba mu buzima bwacu, nukuba mu buzima bwejejwe. Inzira ya gatatu ni ugusenga cyane. Twabirebeye hamwe, tubona ko Yehoshafati icyamurokoye cyahamagaye Imana mu rugamba rwiwe, akaba ari Imana irurwana, Yehoshafati agahagarikwa kuja mu rugamba, ahubwo Imana akaba ari irurwana. Ni kubera Yehoshafati yafashe umwanya wo gusenga. Na Hezekiya nawe yafashe umwanya wo kurira Imana, arasenga. Abantu benshi barasenze, Imana iza mu ruhande rwabo. Kubera iki gusenga bihamagara Imana mu buzima bwacu, kandi gusenga bigahagurutsa n'ubuzima bw'Imana muri twe. Gusenga n'ubuzima, gusenga bitwegereza Imana, gusenga n'ukuyaga n'Imana, n'ukunywana n'Imana, kandi gusenga bihagurutsa ubuzima bw'Ubumana muri twebwe bugatangira gukora igikorwa. Gusenga rero birahamagara Imana mu buzima bwacu, ariko gusenga kw'abantu bejejwe, gusenga k'umuntu afite Kristo indani muri we. Icyakane ni ukuba mu ijambo ry'Imana. Kuba muki mw'ijambo ry'Imana. Usomye Yoshua 1 umurongo wa 7 n'uwa 8, Imana ibwira Yoshua ati nutambamira iburyo cyangwa ibumoso, guma mu vyagezwe vyanje, guma mw'ijambo ryanje, ngo niwe uzagira amahirwe ku bintu byose uzagenda ukora. Paulo abwira Timoteyo ngivyo bintu nkwandikiye, iyo jambo ryamemwo ku murango no mw'ijoro, kugira ngo kuja imbere kwawe kugaragarira abantu bose. Paulo agiye gusezera ishengero mu vyakozwe n'intumwa, arababwira ngo mbaragije Imana n'ijambo ryayo, ryo rishobora kubakiza no kubashikiriza ibiragwa. Ijambo ry'Imana niryo rishobora gupfinziza mu masezerano. Ijambo ry'Imana ni Imana ubwayo. Dawidi aravuga ngo nabitse ijambo ryawe mutima kugira ngo nayo kugucumuraho, kandi ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge vyanje. Ijambo ry'Imana ni Imana. Somye Yohana 1:1 baravuga ko jambo yamanye n'Imana, ariko jambo aza kwambara umubiri, aza kubana n'abantu, kandi jambo niryo ryasizeho vyose. Igihe rero uyuzuzamwo ijambo ry'Imana, uburiko wiyuzuzamwo Imana. Igihe cyose wakiriye ijambo ukarigenderamo, ukaryubakiraho, uburiko wubakira ku rutare, uburiko wubakira ku Mana. Aho Matayo 7:4 batubwira ko wubatse inzu ye ku rutare, arumva ijambo ry'Imana akarikora, akarishyira mu bikorwa. Ivyago biraza, isegenya n'iga mvura, bisigura ivyago n'intambara zishobora kuza zigana huri, ngariko zizagusiga uhagaze kubera kutubatse ku musenyi, ariko wubatse ku ijambo.
kuba mu ijambo ry'Imana, bivyo bizahamagarira Imana kuba mu buzima bwawe. Soma Bibiliya cyane, soma ijambo ry'Imana cyane, iga Bibiliya, ba mu ijambo ribemwo rigenderemwo. Icya gatanu arico cyanyuma nukumvira Imana, kwemera kurongorwa na mpwemu yera. Abaroma 8:32 birivuga ngo abarongorwa na mpwemu nibo bagizene, nibo bana b'Imana. Abantu bose ntabwo ari abana b'Imana nubwo bavuga ko ari abana b'Imana, ariko birivuga neza ko abarongorwa na mpwemu w'Imana aribo bana b'Imana. Abaroma kangahe 8 umurongo wa 14, Abaroma 8 umurongo wa 14 no wavuga ngo abarongorwa na mpwemu yera nibo bana b'Imana. Abakristo turakwiriye kwemera kwirongorwa na mpwemu yera. Iyo umuntu arongowe na mpwemu yera bimuzanira ahantu agaragaza vya vyamwa vya mpwemu yera, nkuko tubibona mu Bigalatiya 5:2 aho batubwira ko umuntu afise mpwemu w'Imana ategerezwa kugaragaza icamwa cy'urukundo, icamwa cy'amahoro, icamwa cy'ubugwaneza, icamwa cyo kwirinda, icamwa cy'umunezero, ingeso nziza, ukugira neza, kuba umwizigirwa, ukwihangana. Ivyo vyamwa ategerezwa kubibaho, ategerezwa kubigaragaza. Imana ibahezagire cyane. Nivyo bintu bitanu bishobora guhamagarira Imana kuba mu buzima bwawe. Birivuga ngo nimwemera mukumvira muzagira ivyiza vyo mu gihugu, ariko nimwanka inkota izabarya. Gihe cyose Abisirayeli batumviraga Uwiteka bakamugomera, vyatuma Imana igirane, vyatuma Imana iva hagati muri bo, maze ivyago bigaca bitangira kubatera. Urakeneye kubona Imana mu buzima bwawe, urakeneye kugendana n'Imana. Nezo nzira zitanu nguhaye utegerezwa kugendera, maze Imana ukararana nayo, ukavyukara nayo, ukagendana nayo. Ivyo bizatuma na Satani atakwegera, bazakuroga ntibizofata, bazagutega imitego nta kizakugira, bazakurasa nta uzaba, ivyo abantu bazakuvuma imivumo nizagufata, ivyo bazakora byose kuri wewe bazisanga bidakunda, bitewe nuko Imana iri mu ruhande rwawe, uwakugwanya yabande. Reka ndangize senga. Data ubwiza budasanzwe, tugushimiye kubw'ijambo ryawe, weje kuryumva riramwubatse kandi riramukomeje. Zana impinduka ijuru ubuzima bwabo, kizindwara ziri hagati muri bo mu izina rya Yesu. Turabimenye kuri mu ruhande rwacu atawo tugwanya. Ba mu ruhande rw'uyu mwene data bitume no business wizamuka. Ba mu ruhande rwa runo rugendo kugira ngo rubashe gucamwo. Ba mu ruhande rw'uyu mumama yabuze uruvyaro kugira ngo abashe kuronka uruvyaro. Ba mu ruhande rwa runo rugo rwari rugiye gusenyuka kugira ngo rubashe gukomera. Ba mu ruhande rw'igihugu cyacu, ba mu ruhande rw'ishengero ryacu, ba mu ruhande rw'inzozi zacu kugira ngo zibashe kubimpamo. Urakoze Mwami Imana kugiye kuba mu ruhande rwacu kandi ugiye gukorana nacu mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahezagire cyane. Wifuza gusengerwa, ufise umutwaro runaka, ufite ikibazo runaka ugomba gutubaza, n'inzozi warose zirakuzazanira. WhatsApp yacu ni +257 65 57 339. Mwari kumwe na Apostle Ndwakristo Glory Shine. Mwibuke gusangiza abandi sino nyigisho zibashe kubageraho. Ukaba udukurikiranye uri ku rubuga rwa YouTube, ndagomba ndagusabe gukanda sabone cyangwa subscribe kugira ngo uzajye ubana nacu mu biganiro bizajya bikurikira. Wongera upartage ku bandi bantu, tibagirwa gushiraho like. Nimba ari ikindi kintu cyagufashije cyangwa ari cyo ukongeraho, cyandike muri commentaire, kizafasha bene data. Imana iguhumugisha. Ukaba udukurikirana uri ku rubuga rwa Facebook, reka ngusabe gukanda follow kuri no page kugira ngo uyihesha amahirwe yo kugera ku bantu benshi. Mwarayizegiwe cyane.